hagarara mu mihingo yose y'igihugu cacu duhana amajwi yo gushimagiza umwami se bibondo yegeranye imitima ibibabaye agasubiza amahoro abamwambaza. Mwe mwese muri mu mwijima mwacerewe nyeguruka nizo guvu nizo mpundu dutambe tubyinira umwami yadukunza dukunda n'ubaka iby'umugambi w'urukundo. Umwami nyakuratwa gose kuko ivyiza naronse uno munsi ntabwo nzahemuka kwizina rye. Amazina yawe? Ni Mugenzi Alfred Aubin batazira Kigingi. Wavutse ryari? Je navutse kera, navutse muri le 29 décembre 29 z'ukwezi kwa Kigarama 1983. Bona nenda ziriye. Warize? Narize nyene urumva sinize nk'ayabandi canke sinize nisimaka twigamwe twese. Narize école primaire nk'abandi bana maternelle, école primaire hanyuma niga technique, niga électromécanique. Niyo qualification, je suis électromécanicien. Kuki Kigingi? Izina Kigingi narihawe n'umuwoke wanje kubera navutse ndugwana runini sana. Sasa rero niwe yakunda kutwita Masirno. Yinjiye gucyaye muri clinique abona urupeti yari ati yavyaye Kigingi. Izina ribere yafashe. Comedy irinjiza? Iratuma umuntu kuko jewe niyo impa agakate. Yego ndaronka abantu baramenya barashaka ko ndabakorera ibintu kubera baba babona yuko petete muri kigwa hanyuma kampereza publicité ndakora publicité nkora ibiteramo bikamba amafaranga nkateramisha abantu bikamba amafaranga urumva je ntunzwe na comedy. Wibona hehe mu myaka 10? Imyaka 10 nzo wandi umupapa afise abana abahungu babiri n'agakobwa kamwe n'umudamu mwiza cyane hanyuma mfise n'ikigo gikora ivya comedy nyene mfise aho nteramishiriza abantu n'abantu dukorana ari yarabaye industry kabisa bintunze n'ubwo nyene bintungiye n'umuryango. Aba petit frère ubavuga kwiki? Bariko bakora neza bakora ibintu vyiza bakora ama video abandi nabo baja kuri scène bariko baraza no bavuga yuko ari ibintu vyiza biteye igomba bariko baraza kandi bariko barakuza l'art. Hari uwo wemera? Ndabemera bose bariko babikora neza bose abatabikora neza nabo turahanurana ariko bose bafite iyo mpano ibintu biko bigenda bya. Iyo utaho umukomedien wari kubiki? Nkitangura nari umukameramani kuko sinashotse nkora ivyo nize ariko sinzi ko mba ndumukameramani canke mba ndi cinéaste canke mba ndi électromécanicien nkuko ari ivyo nize. Umunsi ntibagirwa mu mwuga wawe? Umunsi ntibagirwa no gufungwa bivanye n'umwuga nkora. Wowe ufise imigambi yo kugaruka ku radio? Murindire. Imana itugiye imbere turagaruka. Kandi zoba tuje dukomeye gose. Kandi wewe bakubwira ngo baragupfira? Nibapfetura ntawe ndaherekeza ku mpanda reka nibapfetura reka sha. Hari umukobwa yagutesheje umutwe? Yarabikoze rero yabikoze ungire nshire mu rugo vreme yarabikoze. Urumva bameze nkuko namukunze uko ari nyene urumva sinoja muri details za mabuja kamene. Igiteramo cawe c'indoto? Igiteramo c'indoto ebana nk'ahantu kuri stade abarundi bose basubiza hamwe urabona imigambwe yose ari ibintu kandi bivuye ku mutima naje nk'abandimwo akabariho n'abartiste bandi twese dukoze ati barundi tukureye ibintu by'abahutu n'abatutsi by'intara tukureye iby'imigambwe twese tugwana mu nda kandi ari bya vrai bivuye ku mutima. Uwo munsi nzovuga Imana ingabirano wampaye ntiyapfuye ubusa. Habuze iki kugira comedy y'Uburundi jabuke? Hana kimwe kibuze comedy kirakura irafise etape igerako ntihama niyo hagera rero yuko ijabuka izojabuka iramaze no kujabuka ko amakungu sinzi iramaze kujabuka harabamaze kuja gukina hatandukanye nubwo amakungu sinumva aho ushaka kugera ariko iramaze kugera hanyuma intambwe igeze ko ni nziza izokura kugira igihugu cyo kirakura economiquement comedy nishobora gusumba igihugu nama ndiko ndabivuga comedy iri mu bindi byinshi ifo ko burimi butera imbere na comedy gatera imbere nta kuntu comedy zotera imbere burimi budateye imbere ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu ahigeze rero ni top. Akapera ya Sebibondo? Hagarara mu mihingo yose y'igihugu cacu duhana amajwi yo gushimagiza umwami Sebibondo yegeranye imitima ibibabaye agasubiza amahoro abamwambaza. Mwe mwese muri mu mwijima mwacerewe nyeguruka nizo guvu nizo mpundu dutambe tubyinira umwami yadukunza dukunda n'ubaka iby'umugambi w'urukundo. Umwami nyakuratwa gose kuko ivyiza naronse uno munsi ntabwo nzahemuka kwizina rye. Ijwi ico gihe ryari ryiza gusumba ubu ariko ico gihe naho ubu Yakobo amagufa
nibaza ko byahindutse kandi uririmba ijwi rya kangahe? je ndirimba ijwi rya kane, ndi mu bassiste meze nshikane itoro bayita bass, nuvuga ijwi rya nyuma, ijwi ry'abagabo. Ibiri kuri story ya Facebook yawe nivyo ukunda kuraba? Oya, sivyo ndaba ndabibindi gusa bafise ukungene babikora. Le monde yabaye nabi, urumva umuntu agutwara Facebook hanyuma kagashirako ibintu bituma abantu baja kuraba iyo page yawe. Sivyo ndaba kuko sina jeje nyene ngaha, wanashaka mu Burundi babikorera abantu benshi ego, ariko ndashima je nta ngorane. Page ya Facebook naruguru n'iyindi abantu bazoyiraba, ni buke gusa ibintu byose kitari gwa uragiheba. Umukinyi ukunda? Umukinyi w'ubu ndakunda Betari Karatesa Saido, ntibazonkiza makufra yiwarateye ubwoba. Hama kera naho muri kahise umukinyi nashoboye kubona nemera yitwa Blaise Karorero, umukinyi akomeye cyane kuri milieu yakina yarateye ubwoba. Nta gakomedi wodusigira? Bon, urazi ko nkunda kugira ama analyse, ndafise analyse. Urabona turatembera nga mu gisagara ca Bujumbura, ariko nasanze mu gisagara ca Bujumbura ibintu byarigabuye ati gute, hari abantu bagenda kunywa icayi n'ikintu ceze nga mu Burundi kireze kabisa, kandi n'ibintu bitamaze imyaka 20 ubu duhurire mu cayi, dusangire mu cayi n'iterambere. Ariko rero ibyayi biragabuye, hari abantu bagenda mu cayi muri ahantu bita muri Buja Cafe, hari n'abandi bagenda kumutsinda. Sasa ibiganiro biganirwaho n'ibiganiro bibiri bitandukanye. Muri Buja Cafe babicaye baganira bagira gutya, ego au fait sa femme non ubu ntakiri Londres, sa femme au fait ubu aba Manchester. Ego yagize problème avec Covid, harabaye un petit problème, mais quand même ubu ça va ego. Hama sa petite sœur urazi yuko yiga muri Afrique du Sud, ego Jobag. Ivyo ni biganiro biganirwa kuri Buja Cafe. Kumutsinda rero naho bariko baraganira n'abatamanye, ni bariko barafungura salade chef. Hewe urazi ko mustanteri yatubwiye ngo tugende ngo bya bitara byose byo hepfo ngo tugende, ariko je navuze ntibijya bintu je nabyo shaka kuvyumva, yatugirishije inama ubuherutse. Oya hewe zanira ubundi buki oya urumva namubariye yuko nimba rurya rubanza tugenda dutegerezwa kugira rimwe bagoderiva bakaza kuri pare, tugahurira kuri pare tukagira rimwe ntiducegwe tukagenda. Urabona yuko tuzoshika hari imisi zobera hariya, n'uryo mupadiri wo mu Jarusera yatubwiye ko azozinduka. Nukuraba rero kandi mumenye neza yuko cakiraro carabomotse, ifo yuko tuza rero tugashiramo inguvu. Umva ni ibintu bitandukanye, n'abantu nyene baba bari hariya bakavuga ibintu bya Jobag, abandi nabo bivugira ibitara byo mu Jarusera. Niko bimeze, urumva c'est la société, la diversité.